Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri igenekerezo ry'icenda ndamukiza 2024. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Hari ibintu rero bitangaje mu kungene Uburundi bufata ingingo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiriza u Rwanda ko rwayiteye mu mvugo y'abakongomani wumva umengo bariko baragwana, ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiyigeze yugara umupaka basangiye n'u Rwanda. Kubera iki? Abategetsi ba Kongo nyene naho banka u Rwanda baharuye ico umupaka w'u Rwanda ubamariye basanga kuwugara birabahomvya gusa. Tanzania ifise ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanarungitseyo ibirwanisho bikomeye kurwanya M23. CNDD-FDD yirirwa iraririmba ko Tanzania ariyo muhetsi wayo. Uburundi bwapfuye kugara umupaka buhana n'u Rwanda, Tanzania ica inyaruka gusinya amasezerano hajanye no guhana imfungurwa n'u Rwanda. Ni ukuvuga ko nka zandagara twishimira ngo abanyarwanda bagiye kubura bazishatse baca bazikura muri Tanzania. Narirya Tanzania hari ifise igice kinini ca Tanganyika. Ntivyagarukiye ngaho. Mu kwezi guheze Tanzania yumvikanye n'u Rwanda ko bagiye kugurura umupaka ugira kabiri buhana n'u Rwanda kugira umurindi wo guhana ibitandazwa wongerekane. Perezida Samia Suluhu Hassan ubwiwe yarishikiye mu cunamo co kwibuka imyaka 30 iheze inyuma y'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Mu ncamake uko Burundi buhomba mu kwiyugarana niko Tanzania ihungukira. Afrika y'Epfo yarungitse ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya M23. Kubera Afrika y'Epfo yitwa ko hari ico gihugu ca mbere gikomeye muri Afrika, ivyo vyari vyahaye icizere gikomeye Perezida Tshisekedi na Perezida Ndayishimiye ko M23 bagiye kuyituza. Siko vyagenze. Kuva Afrika y'Epfo ije M23 yabandanije kwagura uturere igaba. Afrika y'Epfo iramaze kuburira abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indege yabo ikoreshwa na MONUSCO iramaze kuraswa. Amatwi adusumira hariho abasirikare ba Afrika y'Epfo boba baherutse gufatwa mpiri na M23. Ni gutyo Perezida Cyril Ramaphosa yishikiye i Kigali mu cunamo co kwibuka imyaka 30 iheze inyuma y'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ariko ahanini yashaka akaryo ko kuvugana na Perezida Kagame. Mu kiganiro yatanze, Perezida Ramaphosa yaraye avuze ko imigenderanire ya Afrika y'Epfo n'u Rwanda igiye gukomera, ko agiye gusubira korohereza abanyarwanda kuronka visa, ko ikibazo ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumvikanye ko bagiye gushira imbere ibiganiro kurusha intambara, ko agiye kumvisha na SADC iyo ntumbero. Ntawuzi uko bizobandanya. Uburundi nico gihugu conyene ciyugariye ko imipaka gihana n'u Rwanda. Abatwara Uburundi bavuga ko bashaka kurwiza ingenzi, ariko ingenzi nyinshi bwahora buronka niziva mu Rwanda, aho burindwi abanyarwanda batari bake bahora baza gufata akaruhuko i Bujumbura bakazana amafaranga mvamakungu, bagafata amahoteri, bagafungura muri resitora z'u Burundi, bakagenda basumye. U Rwanda rwariko ruragwiza amasezerano hatuma haba ibidandazwa bwinjiza biciye ku kivuko ca Bujumbura, gutyo Burundi bukunguka ubuzi n'amafaranga mvamakungu. Amasoko yacu y'ibanga yaratubwiye ingene u Rwanda rwafashije Uburundi mu gukurako ibihano bwari bwafatiwe mu makungu. Akarorero gatoya, urwego rwa mbere mpuzamakungu rwakuyeho ibihano ku Burundi ni Francophonie irongowe n'umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo. Ivyo vyatumye n'izindi nzego mpuzamakungu zitinyuka gukuraho ibihano. Umwe mu baserukira Uburundi mu makungu yatubwiye mw'ibanga ingene mu rugendo Perezida Ndayishimiye yagize i Buruseli mu mwaka w'2023 u Rwanda rwafashije kugira ahure n'abategetsi bamwe bamwe. Dufise amakuru y'ibanga y'ukuntu u Rwanda rwariko rurafasha ingene ubumwe bwa Buraya bwosubira gufasha leta y'u Burundi. Ibi vyose bituma umuntu yibaza inyungu leta ya Ndayishimiye ifise mu kugara imbibe. Mu rubanza ruheruka rwa General Guillaume Bunyoni wenyene yarivugiye ko u Rwanda
arirwo rwafashije leta ya Perezida Ndayishimiye kumenya ivyo Bunyoni yavuganye n'abantu batandukanye. Hari ibindi bikomeye tuzi Bunyoni atavuze u Rwanda rwafashije Perezida Ndayishimiye. Iyo u Rwanda rudafasha Ndayishimiye, Bunyoni aba yaramutembagaje. Ivyitwazo bitagira ifatiro. Ku ruhande rumwe, Perezida Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda rwamwimye abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Perezida Paul Kagame aherutse kumenyesha ko ico kibazo bari bamaze kukivugana n'u Burundi incuro zitatu. Uko Abarundi bisabiye kuvugana na General Niyombare kandi ko yamubahaye barivuganira. Perezida Kagame yavuze ko u Burundi bwo nyene bwiyonjoroye mu biganiro kuva burungitse abasoda kurwanya M23 muri Nord Kivu. Isoko ry'ibanga muri CNDD FDD ryatubwiye ko ivya Niyombare hari icitwazo gusa, ko ubutegetsi budakeneye gupfungira rimwe abajenerali babiri bakomeye bahoze bagwana muri CNDD FDD. Ni ukuvuga General Bunyoni na General Niyombare, ngo woba ari umuzigo ukomeye cane ku butegetsi. Icitwazo ca kabiri ni ukuvuga ko u Rwanda rufasha Red Tabara kandi ko abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ari bo bayirongoye. Iki naco nyene ntigifashe na gatoya. Ntawe utabizi ko General Niyombare ataco apfana na Red Tabara. Niyombare yararongoye Forebu, iyo nayo ntikivugwa muri kino gihe. Red Tabara irazwi iyo iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yaravuze icese ko u Burundi bubizi neza ko ata n'umwe harekuriwe kubutera avuye mu Rwanda. Noneho n'abasoda ba Red Tabara bahungiye mu Rwanda baciye bafatwa bahabwa u Burundi. U Burundi buvuga ivyo mu gihe ubwo bwarungitse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amabatayo 5 y'abasoda ariko afatanya ingwano na FDLR. Nitwibaze hamwe u Rwanda narwo rworungika batayo 5 z'abasoda barwo gufatanya intambara na Red Tabara. Mu Burundi niho honyene uzobona umukuru w'igihugu asomborotsa igihugu kibanyi. Ivyo akabikora azi neza ko igice c'igisirikare n'ibirwanisho yabirungitse kure mu mahanga. Ivyo akabikora azi neza ko we haheze imyaka atagura ibirwanisho mu gihe wa mubanyi nawe amaze igihe agura ibirwanisho bigezweho. Ivyo vyonyene birerekana ko azi neza ko ico gihugu kibanyi kidafise umugambi wo kumutera. Hari utubazo umuntu yokwibaza hano. Ku ntwaro ya Perezida Buyoya n'abamukurikiye abatera u Burundi bava muri Tanzania. Indongozi za CNDD FDD n'iza Paripehutu zari muri Tanzania. Ni kubera iki Perezida Buyoya, Perezida Ntibantunganya na Perezida Ndayizeye batigeze bugara imbibe z'u Burundi na Tanzania kandi bari bazi iyo uwubatera azanana? Vyagenze gute ngo bemere kuja gukorera ibiganiro muri Tanzania kandi ariyo yari ibitse abarongoye imihari bagwanya igisirikare? Twovuga ko abandi bose batwaye u Burundi bari ibijuju maze ubwenge bukaba bufiswe na CNDD FDD gusa. Abatwara u Burundi boba barusha ubwenge abatwara Afurika y'Epfo babona abasoda babo bafashwe bakanyarukira kuganira ingene imigenderanire yoba myiza. Boba barusha ubwenge abatwara Tanzania barungika abasoda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko bakiga ingene urudandaza bakorana n'u Rwanda rukomera. Boba barusha ubwenge Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko igwana ariko ikabona ko yugaye urubibe rwayo n'u Rwanda yoba ihomvye vyinshi. Uyu munsi u Burundi butwarwa n'abitwaje Bibiliya n'umusaraba, bitwa ko bashize Imana imbere ariko bakaganzwa n'urwango mu vyo bakora vyose. Urwango rufatiye ku moko, urwango rufatiye ku vyiyumviro vya politike. Urwango narwo rurazwi nk'umuzi w'amabi yose. Urwango runafunga amaso umuntu akayoberwa inyungu ziwe. Igihe yugurura urubibe rw'u Burundi n'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2022, Perezida Ndayishimiye yari yavuze ko umubanyi ataho mushirana, ko mutegerezwa kuguma muganira. Wamengo akenge kagarutse, none ubu yaciye asubira kuvyibagira. Abarundi n'Abanyarwanda turabavandimwe, ntaho tuzoshirana. Bibiliya ivuga ngo ese ingene biryoshe kubona umubano mwiza w'abavukana.
iyi mana y'abadede yigisha kwikorera imisaraba na za Bibiliya ariko akanwa kakama katura urwango ni nyabaki koko? Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa, kugira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.